Nasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanywanyi bacu muriko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze mu makuru agezweho ariko aravurwa cane igenero ga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru agaruka kuyarabana n'umutekano, izivurwa muri politike ndetse n'andi makuru yose abariko aragaruka ko yoba mu bimenyesha makuru ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi. Yose turatohotsa twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru agaturengikira na jwe nkatunganya neza nkayagushikiriza mwido nido. Urano makuru turaza kugaruka ku makuru atandukanye avurwa hirya nino mu bisata bitandukanye, ariko tukaza no kubashikiriza inkuru y'umubabaro, inkuru mbi ivuye mu gihugu c'u Burusiya. Uyu Murundi kandi hakaba hatariwe wa mbere yapfiriye muri ico gihugu c'u Burusiya. Impfu z'abarundi bapfira mu Burusiya zoba zitegwa n'iki? Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Turabe n'uyu Murundi yapfuye ninde, yapfuye gute, yishwe n'iki? Ivyo vyose turaza kubimenya muri ano makuru, kumwe n'ayandi yose avurwa mu bimenyesha makuru yaba yatangajwe ndetse n'andi yose muba mwaranyegetswe. Turaza kuyekurikira, tutegerezwa gukora conyene no kuba warafyonze kuri sabone kugira dushize ko inkuru uce uba mu bambere bashikirwa nazo. Sangwa ikaze rero wewe tugiye kuyabana mwo twumviriza uri ngaha mu Burundi. Ndakuramukije cane, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu, tunakenguruka kuko ngene mudahengeshanya kutwereka urukundo. Turaramukije kandi abanywanyi bacu mutwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Sangwa ikaze muri ano makuru mu buryo bw'igito nido. Reka tugaruke kuri ano makuru avurwa cane, ariko tuyatangurire ku nkuru mbi. Ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru y'urupfu rwababaje abatari bake, cane abava mu ntara ya Ruyigi, aho hari Umurundi yaba mu gihugu c'u Burusiya yapfiriyeyo. Ese vyoba vyagenze gute? Amakuru dufise kandi yo kwizera avuga ko Umurundi yapfiriye mu gihugu c'u Burusiya, aho hari Umurundi yapfiriye muri ico gihugu c'u Burusiya nyene. Ubwongo uyo Murundi bivurwa ko yava mu ntara ya Ruyigi, nkuko amakuru ava mu bagenzi n'abamuzi babivuga. Bikavurwa ko kandi ngo yoba yasumye nturi ariko aroga muri piscine. Uyo yapfuye nawe n'uwitwa Ndayiziga Saratieri, yavuka muri komine Gisuru intara ya Ruyigi. Yaramaze umwaka aciye urupapuro rwa maîtrise, ariko amakuru yandi tukiriko turakora ko amatohoza biravurwa yuko ibintu birabana n'impfu z'abanyeshure baba bari muri ico gihugu c'u Burusiya bikirimwo igipfungo kandi bitarasiguka neza. Mu makuru turiko turakora ko amatohoza turaza kubashikiriza idonido kubirabana n'urupfu rwa Ndayiziga Saratieri avuka muri komine Gisuru intara ya Ruyigi. Urupfu rwiwe rukaba rwababaje abatari bake, bamwe batanze ivyumviro bitandukanye. Yoba ababonye isanamu yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse bamwe bakabifatira ku kuba ngo yarahejeje ivyigwa vyiwe. Amakuru rero akavuga yuko ngo urupfu rwiwe rutarasiguka neza. Abantu 9 b'umuryango umwe bo muri komine n'intara ya Muramvya baraye mu gashoka komisariya iyo ntara. Inka 5 z'uwo muryango nyene ziratemagurwa ku itegeko rya musanteri wa komine ari kumwe n'utwara ikirindiro c'abapolisi muri zone Bugarama. Intandaro yitotezwa ry'uwo muryango ngo n'amatati y'amatongo. Iyi nkuru twayiteguriwe na Onesime Dushimagize. Uwo muryango uriko atotezwa n'umutama yitwa Kanzoya Joseph w'imyaka 83 wo mu gacembira Mwingo, umutumba Mpehe zone Bugarama iri muri komine n'intara ya Muramvya. Nk'uko isoko ryacanka ku mutumba Mpehe bimenyesha ngo byose byatanguye nk'igihe cy'isaha 12 z'umuhinga mu wa gatandatu, aho babona musanteri wa komine Muramvya Ndwayezu Esperance ari kumwe n'utwara ikirindiro ca polisi muri zone Bugarama azwi ku izina rya Hatungimana Isa, aherekejwe n'abapolisi 2 hamwe n'imbonerakure zo muri zone Bugarama na Mubarazi zirongowe n'uwitwa Hayarimana n'uwo bita Bukuru. Bagenda ku rugo kwa Kanzoya Joseph basangaho inka ziriko zirarisha barazitemagura. Umwe mu babanyi b'uwo muryango yabonye ko byagenze arabitwiganira. Afata inka aho zariko zirarisha barazitemagura. Ubu inka zose n'imirambo zijyanye mu gahinga aho musitanteri yarungitse abapolisi 2 n'umukuru w'umutumba yitwa Harerimana ngo baze kugariza urugo rwose bafata ibitungwa byose batemagure. Ntivyagarukiye aho kuko bahejeje gukubita no gutemagura izo nka, baciye bafata uwo mutama Kanzoya Joseph, umukenyezi wiwe n'abahungu biwe 2, umukwe wiwe hamwe n'umukobwa wiwe bari baje kubaramutsa.
bari kumwe n'abana babo batatu harimo w'imyaka 3 baca baja kubapfungira mu gasho ka komisariya Muramvya aho baraye rino joro. Amakuru dukesha begereye mu santeri Nduwaheze Esperance yemeza ko ari we yatanze itegeko ryo gutema izo nka no guhagarika umuntu wese basanga muri urwo rugo. Ibyo rero bakaba babikoze watanga umutaha urinze gusohoka. Habonetse ibintu bitari byakaboneka ngaha mu Burundi aho umutama Kanze Yozefu yahohotewe na musitanteri akaza agatora abantu bose bo mu nzu ataco bagira gushika no ku mwana afite imyaka 2 guhera isaha bari mu gasho ka Muramvya kandi ataco bagiriye. Rero turatakambira umukuru w'igihugu n'urongoye intwaro hagati mu gihugu adutabarize niwe wenyine ashoboye kudukura muri aka gahinda turimo aho umusitanteri agomba kwica umuryango wose awuhora ibintu by'amatongo cyangwa amatongo dusangiye kubiturire ahabwe na ba data wacu. Abanyagihugu bo ku mutumba Mpehe baribaza icyo abo bantu bariko barazira ngobona ko mu bafunzwe harimo n'abana bato. Gushika ubu nta numwe atahura ngingene inka zishobora gutemagurwa zihogwa amatasi y'amatongo. Abo muri uwo muryango uriko urahohoterwa bagiza mu santeri Nduwaheze Esperance kari wakoreshwa n'umujenerale akorera mu biro bikuru vya gisirikare yitwa Sebatutsi Damien ngo nabo kabasanzwe ari se wabo wa Kanze Joseph ari nabo bafitaniye amatasi y'amatongo. Bemeza ko ayo matasi y'amatongo yatorewe umuti ngoko ryamaze kugaburwa bagatangazwa n'ingene mu santeri kore bidakorwa kubera igiturire ngo yoba habwa n'uwo mujenerale bafitaniye amatati ngo ntibumva kandi ingene mu santeri yahakanye ko atazi yabo bantu bafungiwe ngo kandi bagiye bajanywe n'imodoka yiwe. Mu ruganda rwa Urupfu twagerageje kumenya ico Nduwaheze Esperance mu santeri wa komine Muramvya avuga kuri ivyo bamwagiriza ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Onezime dushimagize urakenuye tukivuga ibijanye n'agateka ka zina muntu inyuma y'indwi yariheze atawuzi ahafungiwe umwigeme Francine Bukuru w'imyaka 29 yararekuwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ni nyuma yaho anyururijwe n'abantu bivugwa ko ari abakozi biperereza mu ijoro ryo ku munsi w'Imana w'indwi iheze igenekerezo rya ndwi Munyonyo akuwe aho yarasanzwe akorera ku bunywero bwo muri quartier Kajaga mu gisagara ca Bujumbura. Akaba rero yaramaze iminsi mu gasho k'ibiro vy'iperereza kari hafi ya Cathedrale Regina Mundi nkuko bivugwa n'umuryango wiwe. Naho rero uwo mwigeme atigeze asinzikarizwa ubuzima, ayo makuru abandanya amenyesha ko atamenyeshejwe ikintu kigaragara yari yarafatiwe. Mukanya ibivugwa mu gisata c'intwaro. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bafite amatongo hafi yahubatswe ibiro vy'umukuru w'igihugu biri ku mutumba Gasenyi Nyakabondo muri komine Butimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Imvo nuko haheze imyaka 12 abo banyagihugu babujijwe na leta gukora imirimo iyo ari yo yose mu matongo yabo kandi ko kugeza ubu batararonswa n'imizibukiro yabo. Bagasaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo cabo. Ido na Dani Claire iratwumva. Imyidogo n'umubabaro nivyo birangwa muri abo banyagihugu bo ku mutumba wa Gasenyi Nyakabondo muri komine Mutimbuzi kuko haheze imyaka 12 atanumwe yemerewe gukora imirimo mu matongo yabo ari hafi y'ingoro y'ibiro vy'umukuru w'igihugu bise Ntare Rushatsi House. Abo banyagihugu bavuga ko hariho n'ababomorewe inzu zabo n'abajejwe intwaro ubu batagifise iyo bakika umusaya. Umwe muri bo aratwiganira yo bagowe. Abantu baruhiye ngaha muri Gasenyi Nyakabondo ni benshi cyane kuko imyaka 12 uri mwitegeko mfatakibanza rifata huba ntihagire n'ikintu na kimwe harangurira. Twarigeze kubivuga n'ufite umwana ngaha agomba gusohoka afite karatera 2 cyangwa 3 ntamuzora amuzorera hepfo atubaka. Nabo bumva bamwe ariko barabomorerwa nabo usanga aho bakanze byanze akagira kireka n'undi utubati nje gusakara kije kigere kanje bari bambujije ko mbandanye mu gihe haheze iyo myaka yose leta itarabaha imizibukiro yabo. Abo banyagihugu batinya ko iyo mizibukiro naho boyironka ataciyo bamarira kuko batoronka naho bogura ayandi matongo kuko ibibanza bitera bizimba cyane. Kandi turiko turaraba dufise ubwoba mbenge nk'ubu goze ejo bati turabahaye umuzibukiro ni mugende sosoka dutumbera mumaze kuraba neza dusigaye hagati mu gisagara hirya no hino yacu hose ubu harubatse amazu meza kandi hirya yaho ugiye kuraba ibiciro bigezweho
birarenze nubwo bazoduha umuzibukiro dushobora kugura amatongo aho hantu hari uwahejeje kuvuga itegeko rigenga imizibukiro duheruka ijya muri 2008 ubu turi muri 2021 imyaka ingana 13 mugabo mu itegeko bavuga ko uko imyaka itatu iheze iza rirahindurwa kugira ngo rijyane n'ibihe noneho bazoba barihindura rijyane n'ibihe natwe baduha umuzibukiro turonke aho kurya. Abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufata mu minwe ico kibazo cabo kimaze imyaka 12 agaheza akabatunganiriza bakongera bagasaba ko hogira abamwe muri bo boshirwa mu mugwi wari washizweho n'umukuru w'igihugu kugira ukurikirane ico kibazo cabo. Dani Claire twumva urakenuye tukivuga ku myidogo y'abanyana matongo yaho mu Gasenyi ubushikiranganje bujejwe ibikorwa vya leta buremanga ideni bufitiye banyana ayo matongo ari mu micungararo yahubatswe ingoro ikoreramwo umukuru w'igihugu. Kurikira umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ibikorwa vya leta. Nosaba abafite ajya matongo hajya ko bandanya bubahiriza ingingo ya nyinisha mukuru w'igihugu bakabandanya bareka kugurisha kuko bariko baragura bariko baribwa n'abariko barubaka muri kijya kibanza ataburenganzira bifitiye nabone bariko barahomba kuko murabona ibiriko birakorwa kububatse hakisunzwe amategeko. Imizibukiro barindiriye nivyo igikorwa umugambi barawuzi kandi ko abenegihugu bazoronka umuzibukiro navyone birazwi. Leta ntiyicaye iki kibazo birakizi inzitiro yabo bazoyironka. Tuve mu gisagara ca Bujumbura dusimbire mu ntara ya Cibitoke tukiri mu ico gisata nyene c'intwaro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke barabeshuza ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yashikirije kuri uyu wa gatatu aho yavuze ko n'inzu ziwe zirimwo mu zabomowe kubera ko zubatswe harenzwe amategeko. Amakuru FPA ifise amenyesha ko hari bene izo nzu zegukira uwo mushikiranganje zitigeze zikogwako. Eric Niyonzima. Murabaza zitaje narayibomoye ndasubira bushaje murabazimbu. Hari mu nama yabahuje kuri wa gatatu n'abarongoye intwaro mu gisagara ca Bujumbura aho Gervase Ndirakobuca yashikiriza amajambo yishura ku makenga yari kashikirizwa n'umwe mu barongoye amakaritie agize ico gisagara yimanga ko hariho umukomiseri mu gipolisi akora mu biro vyiwe yababereye imfuro y'igiti akanka k'inzu yiwe yari yubatse arenza amategeko ibomogwa. Gervase Ndirakobuca yararahiye ararengwa k'abajejwe intwaro ata muntu n'umwe yobarusha ubushobozi ngo ni kubera ari umutegetsi. Mu gushimangira ijambo ryiwe akoresheje isiguro iri bunyore abaraho umushikiranganje Gervase Ndirakobuca yamenyesheje ko n'abategetsi bakomakomeye bari kwisonga ry'igihugu nawe nyene arimwo baciye bugufi imbere y'iyo ngingo naho yabagize ko ingaruka zidasanzwe. Ngo hageze kuri etaje kwa kanaka ngo nibiku ngo nitaja muzi abantu bavuze amayetaje mu gihugu hagati n'amayetaje yabomoye. Murabaza zitaje narayibomoye ndasubira bushaje murabazimbu n'ejo sinabomoye bisi perezida y'itangane yabomoye umukuru w'igihugu yabomoye umushikiranganje wa mbere ku muzindanyi yabomoye abo bandi muvuga nabo bafite ingufu zindi nabo ni bande. Yamara rero abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke umushikiranganje Gervase Ndirakobuca avukamwo bavuga ibinyuranye n'ivyo umutegetsi yashikirije. Abaganiriye mu ibanga ni radio RPA bamenyesha ko hoteli yiwe yitwa Green Village iwacu hamwe na station y'igitoro Village biri indora muri commune Kinanyana zekushiriye uwo mutegetsi bitigeze bikorwako. Ivyakozwe ko navyo basa n'abitinyirira gushika ikiringo cyo gushira mu ngiro iyo ngingo kirangira. Abapimye kilometero kuri hasi barabara ija hoteli yiwe isa nk'uko ari yagiye yose ntayayigoseka kuko bavuga ko amabati yayo mu nyuma yakaruta ayasubirishako ikikumira hagaze ate ahera kajya akabaraza k'inkofero akaba kari imbere twakiri mw'ibarabara kabisa muyavuze sitasiyo ngo niho imodoka zimwera ngo nta ngorane yabomoye gusa bijya bikuta vyo sitasiyo ahigarukira n'ahandi mugabo bijya pombo ziri mw'ibarabara. Uko kudakomwakomwa kw'abategetsi bamwe bamwe kwagiye kurashirwa habona n'abanyagihugu batari bake kuva mu ntango y'ishirwa mu ngiro y'iyo ngingo kukaba ari nako gushikirizwa n'abajeje intwaro aho mu gisagara ca Bujumbura nk'intambamyi nyamukuru yaburagije igikorwa cyo kubomora amazu yubatswe hadakurikije amategeko. Amakuru yo kwizera avuga ko muri kino gihe umushikiranganje Gervase Ndirakobuca ariko yubaka station mu kibanza ca leta kitagenewe kubakamwo bita espace vert hafi y'ihoteli Cibitoke iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Eric Niyonzima urakenuye. Inyuma y'akaruhuko gato dutandukire ibivugwa mu mibano.
abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza na cane cane ababa muri komine Kabarore basaba kuronswa ibiro vy'ishirahamwe mituelle mu ntara yabo kugira ngo boroherwe mu kuronka ikarata ya mituelle ikozwe ku buhinga iriko iratangwa mu gihugu. Mu gihe abo banyagihugu bisaba ko baja kuyitorera mu ntara ya Ngozi bavuga ko bibatwara uburyo bw'umurengera. Emmanuel Niyungeko. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza na cane cane abo muri komine Kabarore bavuga ko bakiriye neza ingingo yo gukwiragiza ibisata by'ishirahamwe mituelle mu mihinga itandukanye mu ntumbero yo kubaronsa ikarata nshasha ikozwe ku buhinga bwa none, ariko abo banyagihugu bakabona ko igisata gikorera mu ntara ya Ngozi kitaborohereza. Umwe muri abo banyagihugu aravyigana. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore mu kwezi kw'icenda twarabona itangazo ryavuga yuko abanywanyi ba mituelle za fonction publique bose biga kuja ku biro bya mituelle kwiyandikisha bakaduha mituelle mashasha ajanye n'ubuhinga bwa none bita mituelle biometrique. Abantu bari mu ntara z'uburaruko Kayanza, Kirundo, Muyinga babwirizwa gutonda Ingozi, ariko twasanze ari kure. Abo banyagihugu barongera bakavuga ko bakoresha uburyo bwinshi kugira ngo baje aho mu ntara ya Ngozi, mu gihe bisaba ko nyene kuronswa iyo karata ategerezwa kuhishikira. Dufate nk'akarorero nk'abanyagihugu bo muri zone Kabarore na zone Rugazi n'abantu baba kure cane, amafaranga batanga ni menshi kuko umuntu wese abwirizwa kugenda ajanye n'umudamu wiwe n'abana bose, kiretse umwana ari munsi y'imyaka 5. Dufate nk'akarorero nk'umuvyeyi yaba afise abana 5, kugira ushike Ingozi kugenda no kugaruka ku muntu umwe n'ibihumbi 16. Muri batanu baka amafaranga ashika 80, kandi aho ntuba mwana afunguye nayitike gusa. Abanyagihugu muri komine Kabarore basaba barongo ishirahamwe mituelle kugurura ibiro vyaryo ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza kugira ngo uburyo bakoresha bushobore kugabanuka. Batabaza abijejwe mituelle iraho kungene yotworohereza twebwe abanyagihugu tubavyokunda ko bobishira ku mugwa mukuru w'intara, n'imiburiburi umuntu akaraba ko yohiriye tukimushikana ku mugwa mukuru w'intara ko gushika Ingozi turavunika cane uharoye ayo mafaranga. Mu ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka Anosiate Sendazirasa umuyobozi mukuru w'ishirahamwe mituelle kugira ngo atange umuco. Emmanuel Niyungeko. Tuve mu ntara ya Kayanza tugaruke mu ntara ya Bujumbura aho nyene mu bivugwa mu gisata c'imibano imico kububakanye yaratitutse mu miryango iri muri site y'abateshejwe izabo kubera imyuzurira muri zone Gatumba. Ivyo rero biva ku buzima bugoye iyo miryango irimwo muri iyo site nk'uko bamwe mu banyagihugu baho babimenyesha. Iyi nkuru twayiteguriwe na Eloge Kwizera. Ukutubana hagati y'abubakanye no kutaja inama kubera ubuzima bubi barimwo ahanini bugizwe n'ubukene nivyo bibazo nyamukuru birangwa mu miryango y'abateshejwe izabo iri muri zone Gatumba, aho mbere aho bigeze abatari bake ububakanye batagicana uwaka. Uyu ni umwe muri bo aho we kubwiwe abona ko atabuntu ukirangwa hagati ya bamwe mu bubakanye bo muri iyo site. Abakenyezi n'ufite umugabo ntamwubaha, oya acashaka kuma yigira ko arabona ko umugabo ari umukene cyagomba kwigira ibyo yishakiye arondera hirya no hino abandi. Ego hari n'abagore baprevena gutwara inda bagatwara inda zitariza abagabo babo kubera uko kuntu baguma biyangaza eka indero maje mu makindi nta buntu bukihari. Iruhande y'ibyo iyo miryango imenyesha ko akatari gake bishika abubakanye bakanagwana bapfa amikoro make. Zimwe mu ngaruka nuko nugize icaronka atitaho ibibazo by'umuryango. Ubu hoho hageze muri situation bazabazana n'utwo dufaranga usanga abagore n'abagabo ariko baragwana gutukana batumvikana, abagabo barondera abandi bagore ku ruhande, abagore nabo bayarose uko nyene bagaca bigumira mu kabari. Amakuru dukura aho muri site y'abateshejwe izabo yo mu Gatumba yemeza ko kubera ivyo bibazo by'ubukene kudahuza no kwama mu njyane birangwa bubakanye bo muri iyo site, henshi usanga abavyeyi batacitaho abana babo, ibiheza bigatuma abo badukana ingeso mbi harimwo ugushurashura, ukwiyerereza no guheba amashure. Kwizera nawe tugukengurukire dusimbire mu ntara ya Muyinga mu guheraheza ano makuru. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bagiriza abajejwe intwaro n'igisata c'ubuvuzi guha akazi ko gupompa imiti yica imibu
abagirizwa ubusuma bw'imiti yo mw'ipompa ryo mu mwaka uheze. Abo banyagihugu bamenyesha ko ubwo busuma bw'iyo miti bwasubiye kwibonekeza no mw'ipompa ry'uyu mwaka. Aimable Nishimwe mw'idonido ry'iyo nkuru. Isekeza ryo gupoma imiti yica imibu mu mazu yo mu ntara zitandukanye zigize Uburundi ryatanguye kuva ku igenekerezo rya 6 Munyonyo uno mwaka rikazorangera ku igenekerezo rya 23 Munyonyo. Mu ntara ya Muyinga ariko itorwa ry'abakora ico gikorwa ngo ryabayemwo nkunzi. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bagiriza abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru n'abajejwe igisata c'ubuvuzi mu ntara ko bahaye akazi ko gupoma imiti yica imibu mu mazu abakozi bagirizwa ubusuma bw'imiti byo mw'ipoma byo mu mwaka uheze. Twebwe baraduhamagaye nk'abaserukira intwaro tuzohagarara igipompa badusigurira yuko imiti mu mwaka uheze w'2020 yibwe ku rugero runini, ariko igitangaje twaciye dusanga abo bavuga ko aribo bayibye nibo bashizemwo bose atanumwe asigaye, kandi ku mwanya munini cyane haje imbere umugambwe avuga yuko ari ubuki bw'abagumyabanga gutanga iryo poma. Rero nko gushimira abagumyabanga. Uyu munyagihugu Gadire na RPA aratanga akarero kumwe mu bakozi baherutse guhabwa akazi ko gupoma imiti ku mutumba Karambo yafata mitonga yivye utumwanya 90 tw'imiti baramwirukana mu kazi. Iki vyemeza kimwe mu bimenyetso umuntu yobaha nuko ku munsi wa kabiri poma ryatanguye kwa gatandatu hari umukozi wo ku mutumba Karambo hakurya ya komine Gasobwe nyine muri zone Gasobwe yazimanganije ubushashi 90 bw'umuti. Wewe ntiwamwihanganiye baciye bamukura n'amatwi asumira numva no muri zone Kiremba ngo hari abandi babiri baba barakuwe ariko sinashoboye kubamenya. Uruganda rwa RPA nturashobora kuronka abajejwe igisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga kugira bagire ico bashikiriza. Hagati aho ngo menya ko n'imiti iriki irapompwa mu mazu itakora neza, iyindi nayo ikagurishwa ku barimyi ngo yice udukoko two mu ndimo. Ni inkuru tuzogarukako.